basabwa gukomeza ubumwe, nayo iyo buhungabanye bazokwame basubiza hamwe. Vyashikirijwe na Pasiteri Frank Pekaste ava mu gihugu c'Ubufaransa kuri Uwimana igenekerezo rya 20 Gitugutu umwaka wa 2024, aho yariko atanga ubutumwa bwiza mw'ishengero rya CCCR Christian Church Community for Reconciliation ku Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Yongeye aramenyesha ko idarapo ry'u Burundi rikozwe mu buhanuzi kandi ko ihanga ry'u Burundi ari ihanga ry'ubuhungiro. La nation du Burundi ihanga ry'u Burundi est à l'origine de l'humanité, no kuvuga riri ku isoko y'abantu bose. Mais aussi kandi il y a ce cercle là. La croix, c'est la croix de Jésus. umusaraba mubona niwo musaraba wa Yesu. Mais le cercle au milieu et les 3 étoiles. ariko hariho umuzingi hagati urimo inyenyeri. Le cercle au milieu, c'est la lumière qui jaillit. no kuvuga uwo muzingi wo hagati urimo umuco ushwara. Ça, c'est le cercle, c'est l'unité. no kuvuga uwo muzingi ngaho usobanura ubumwe. La nation du Burundi ihanga ry'u Burundi est une nation refuge. ni ihanga ry'ubuhungiro. Comment je dois me positionner par rapport au développement du pays? ni gute ntegereza guhagarara bivanye n'iterambere ry'igihugu. Il faut sortir de l'aveuglement. bisaba kuva mu Il buhumyi. faut sortir de l'aveuglement. bisaba kuva mu buhumyi. Jaillir la lumière à travers l'unité de 3 étoiles de David ici. noneho rero imana ituma umuco w'ushwara biturutse kuri buno bumwe buba buri hano. Les 2 drapeaux au monde où il y a une étoile à 6 branches, c'est Israël et le Burundi. mw'isi nzima ibihugu bifise amadrapo arimo inyenyeri ni Uburundi na Isirayeli vyonyene. Mais le seul où il y en a 3, c'est au Burundi. no mu Burundi bifise inyenyeri zitatu. Alors les 3 étoiles représentent le chiffre 3. noneho rero izi nyenyeri zitatu bisobanurwa ngo ibiharuro bitatu. Remarquez, il y a 3 couleurs aussi. kumwe kw'aya mabara atatu nyene. Et il y a 3 étoiles. hariyo n'inyenyeri Et je vous ai dit tout à l'heure que Dieu est Père, kandi nababwiye mu kanya gaheze Dieu est Fils imana ni et data. Dieu est Esprit. Alléluia. Imana mpwemu yera na mpwemu yera. Alors votre nation, none rero ihanga ryanyu igihugu cyanyu comment vous devez prier? ingene mutegereza gusenga. Vous devez prier pour l'unité. mutegereza no gusengera ubumwe. Vous devez prier pour réconcilier mutegereza gusenga kugira ngo la hongere habe sous-région de East Africa Community. unywana kakarere ka Afurika y'ubuseruko kanywane. Et la société burundaise, c'est aussi 3 piliers. noneho rero ihanga ry'u Burundi rifise inkingi zitatu. Il y a la partie gouvernance. hariho inkingi imwe ijanye n'uburongozi. Et nous voulons prier pour les affaires. turagomba kandi gusengera ivy'urudandazwa vy'amafere. Et la 3e pilier, noneho inkingi ya gatatu la religion, la spiritualité. imyizerere. Umukozi w'Imana Joao Senge Bumba ava mu gihugu ca Angola mu nyigisho zo kubohoka yashimikiye kuri Dawidi yica Goliyati, gutyo Dawidi acaba umuhizi w'abandi, acasaba abarundi kuba abahizi. Muri ayo masengesho abarongozi b'urusengero CCCR bakaba barakengurukiye abantu bose baje mu nyigisho. Harasengewe abagwayi hamwe n'abaje kwakira ubutumwa bwiza. Tumenyeshe ko amasengesho nk'ayo yari yatunganijwe ku w'Imana uheze ku igenekerezo rya 13 Gitugutu umwaka wa 2024 nyene muri komine Isare intara ya Bujumbura aho iryo shengero ryavukiye.